Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabika ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo c'ibyakozwe n'abatumwa. Tuzirikana ku kigabane cyaho cya mbere duhereye ku karongo ka 6 kugeza ku karongo ka 14. Ijambo rya mbere ry'umutwe twisunga rivuga ngo Yezu yurira mw'ijuru. Abari bahakoraniye barahava bamubaza bati, mbega Mukama, ubu niho ugira ngo ubogore ingoma y'Isirayeli? Abishura ati, ibyo kumenya igihe n'isango Data yigeneye wenyene, ubwiwe si ibyanyu. Ariko muzoronka ubukomezi Mutima Mweranda azobazanira, muheze rero muje kumbera ibyabona i Yerusalemu no mu Buyuda bwose no muri Samariya, mugarukire iyo isi igarukira. Ahejeje kuvuga ibyo babona ariko araduga, hanyuma igicu kiramupfuka, ntibaba bakimubona. Bakiri aho bahanze ijuru, Yezu nawe ariko araduga, baza babona abantu babiri bambaye ibyambagwa byera. Bababwira bati, mbega banyagarire, niki ko muhagaze murangamira hejuru? Uwo Yezu mubonye ava hagati yanyu akurira mw'ijuru, uko agiye niko azogaruka. Umugwi w'abigishwa. Abatumwa basubira i Yerusalemu bavuye ku gasozi k'iminzeti kabangabanganye na Yerusalemu. Hari urugendo umuntu agenze ku munsi w'isabato. Bashitseyo bacaburira mu nzu yo hejuru aho bari basembereye. Hari Petero na Yohani, Yakobo na Andreya, Filipo na Toma, Bartolomeo na Matayo, Yakobo mwene Arufayo, Simoni munyabwira na Yuda mwene Yakobo. Bose bari bafise umutima umwe mu kubandanya gusenga hamwe n'abagore barimwo Mariya nyina wa Yezu na bene wabo. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Bana b'Imana, uyu munsi ndi gutegura rino jambo ry'Imana, ni ku munsi mukuru w'iyurira mw'ijuru rya Yezu Kristu. N'akanyamuneza kadasanzwe, ni intsinzi. Ariko uyu munsi nibaza benshi ibihugu byinshi muri Afrika bawuhimbaza ku wa kane. Kenshi uyu munsi bawuhimbaza ku wa kane, mugabo ibindi bihugu biwuhimbaza ku munsi wa Mungu, kuko babona kumbure ko ari abakristu baboneka cyane. Rero haleluya, amen. Ni intsinzi ikomeye cyane bana b'Imana, ni intsinzi ikomeye cyane yo kubona umukiza wacu Yezu Kristu baramwishe akazikwa, ariko Imana yo mw'ijuru ikatwereka ikintu gikomeye kiduha umwizero, Yezu akazuka. N'ikindi kintu gitangaje kinezereye cyane, sinzi nyimba wowe ari kubyumva, jewe numva cyama kinezereye umutima wanje, ni ukuntu Yezu yuriye mw'ijuru ku mugaragaro. Reka rero tubizirikane gake gake. Yezu yurira mw'ijuru. Akarongo ka 6 kavuga ngo abari bahakoraniye
barahava bamubaza bati abari bakoraniye kujya musozi Yezu ariko arurira mw'ijuru, mbega abari bakoraniye mu bugarire, mbega Mukama ubu niho ubwira ngo ubogore ingoma y'Isirayeli? Babaza abari bakoraniye aho hantu ibugarire hajya Yezu yuririye mw'ijuru, nubwo tutaragishikamuko, ariko abari bahakoraniye batangura kumubaza ati mbega Mukama ubu niho ugira ubogora ingoma ya Isirayeli? Bari bijezeye ko Yezu agarukiye abanyisirayeli, noneho abanyisirayeli bagira babe mu mahoro, ibyishimo bidasanzwe. Indwi hakavuga ngo abishura ati ibyo kumenya igihe n'isango data yigeneye wenyene ubwiwe si ibyanyu. Yezu arabwira ati ibyo kumenya igihe n'isango ibyo data yigeneye wenyene si ibyanyu mwebwe. Umviriza ibyo ndababwira gusa, si ibyanyu, si n'ibyacu, kuko turazi urukundo rwa Yezu, turazi urukundo rw'Imana, turazi ibyo Yezu yatwigishije, mugabo ntabwo tuzi ngo Yezu azoza ryari. Icyo tuzi gusa nuko Yezu yavuze ati nzoza nk'igisuma, uwo mu muhinga nuko yokwamagavye. Kuko hari n'ahandi Yezu yavuze ati umuhero w'isi, igihe isi izorangirira, na jewe ntabyo nzi bizi data wenyene. Ubwo rero icyo Yezu yadusaba nuko twebwe twokwama tugavye, tukama twiteguye, mbega ukoze nikosi ukigaya. Munani haravuga ngo ariko muzoronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira, muheze rero muje kumbera ibyaboniye Yeruzalemu no mu Buyuda bwose no muri Samariya, mugarukire iyo isi igarukira. Haleluya, amen. Bana b'Imana, Yezu ati ibyo mwebwe ntibibaraba byo kumenya igihe ingoma ya Isirayeli izokongera kubera ingoma y'ukuri, kuko bo bari bizeye ati twabibonye rero ko bamwishe akazuka, ubu nyene Isirayeli girikomere. Niyo mpamvu ubona abanyisirayeli ibya Yezu batabitindako cyane, n'ubu batemera ko Yezu biteze aranza. Abajudayizme n'ubu biteguye ko umucunguzi azoza, ariko Yezu Kristu bemerewe bumva ko ataraza. Hanyuma no muri Bibliya haranditse ngo yaje mu biwe ngo abiwe ntibamumenye, rero n'ubu ntibaramumenya. Imana iduhe kubitahura cyane, ariko hari n'abamumenye, mugabo benshi baracyamutegereje. Yezu rero arababwira ati bigishwa banje mukomere, jewe nzobarungikira mutima mweranda azobigisha byose, azobakomeza, mukomeze mumutegereze. Hama nimwamara kuronka mutima mweranda muzoca mugenda, batubwiye mu Yeruzalemu, batubwiye mu Buyuda no muri Samariya, mbega batubwiye ati Yezu aravuga ati mugarukire iyi si garukira. Iyo uravye muri Yeruzalemu iyo hari, ukaraba mu Buyuda iyo hari, ukaraba na Samariya iyo hari, ukaraba Uburundi iyo buri n'u Rwanda na Tanzania, ukaraba iyo Australia iri canke si yo Amerika iri, ucubona nyene ko Yezu Kristu yarabahaye igikorwa gikomeye, kandi ushima cyari gikomeye. Bana b'Imana, ntihagendwa n'indege, bagenda n'amaguru n'indogobwe, bagenda n'amato. Ariko murazi ko
ahantu ubwato bugiye ukwezi kose indege hagenda amasaha. Murumva rero bana b'Imana ntibyari byoroshe kiriya gihe. Mugabo Yezu Kristo ababwira ati mwebwe mukomere, nzobarungikira mutima mweranda. Ubwo turamutegereje bana b'Imana ku munsi wa Mungu, umunsi mukuru wa Pentekoti. Ubwo muze mugarukira iy'isi garukira, mumbere ibyabona, muvuge ingene banyishe n'ingene banzitse n'ingene nazutse, muvuge ubukomezi bw'Imana, mugarukira iy'isi igarukira. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero tukwiye kubaho twizeye, tutameze nk'ababandi batazi Imana canke batamenye Yezu. Icenda hakavuga ngo aje kuvuga ibyo babona ariko araduka. Wahejeje kubivuga ngo baca babona ariko araduka. Hanyuma igicu kiramupfuka, ntibaba bakimubona. Ahejeje kubabwira ati muze mugende munyigishirize hose, muze mugende munyamamaze, ngo baca babona ariko araduga. Bana b'Imana, iryo ni ijambo rikomeye cyane ryo kubona Yezu Kristo yaduze abantu bamubona. Erega yaduga batamubona tuba tubyina intsinzi ko natwe tuzoja mw'ijuru. Oya, mugabo kubera ko yapfuye, kubyo yivugiye ku minsi 3 akazuka, tunezerejwe nuko yapfuye akazuka, hama akanurira mw'ijuru ku gasozi abantu bibugarire bose bamuraba, intumwa ziwe zimubona. Ababwiye ati mbere nimuzisubira Yerusalemu, mugume hariya mpaka mutima mweranda azoze. Haleluya, amen. Ngo ntibaba bakimubona araduga mw'ijuru. 10 akavuga ngo bakiraho bahagaze ijuru, bakiri aho bahanze ijuru, Yezu nawe ariko araduga, baza babona abantu babiri bambaye ibyambagwa vyera. Ngo bakiraho bahanze amaso mw'ijuru bariko bararaba ingene Yezu yidugira mw'ijuru. Haleluya, ngo baza babona abantu babiri bambaye ibyambagwa vyera. Murumva ko ni ibintu bidasanzwe cyane. Bababwira bati mbega abanyagarire, babantu bambaye ivyera, ngo mbega abanyagarire, niki ko muhagaze murangamira hejuru? Abantu babiri bambaye ivyera birabara abamarayika, kuko murazi igihe Yezu yariko arabiruguwe rw'amaraso ari gusenga, ari kumwe na Petero na Yohani na mwene wa na Yakobo, bagiye babona Yezu yahindutse, baza babona Musa na Eliya. Petero ati mbere twadukwiye guca twigumira ngaha nkabubaka urusango rwa Eliya n'urwa Musa n'urw'iwawe. Petero na bagenzi bengira bari guca bisunga Yezu na Eliya na Musa. Imana idutabare cyane. Hama rero icyo mbega nyene wari umunezero. Abo bantu babiri bababonye baranezerewe, barababwira ati mugabo nubwo burya bari banezerewe, abatumwa nabo baravuga ati none yaba duteruye akatujana. Ariko abo bantu babiri barababwira ati kubera iki muhanze amaso mw'ijuru? Bababwira bati mbega abanyagarire niki ko muhagaze murangamira hejuru? Uwo Yezu mubonye ava hagati yanyu akurira mw'ijuru, uko agiye niko azogaruka. Haleluya. Bababwira ati uwo Yezu mubonye avuye hagati yanyu akurira mw'ijuru, uko agiye niko azogaruka. Haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, murumva rero turanezerewe, ni ijambo ryo kwizera, kuko Yezu azogaruka nka kujya yaduze abantu bamubone
ariko abanyabyaha bo bazoba bagowe, bazoba bafise ingorane, bazomubona ariko ntibazomarana akanya nawe. Oya. Irindi jambo ry'umutwe tugira twisunge rivuga ngo umugwi w'abigishwa. Abatumwa basubira i Yeruzalemu bavuye ku gasozi k'iminzeti kabangabanganye na Yeruzalemu. Ubwo abatumwa ngo basubira i Yeruzalemu bavuye kwako gasozi k'iminzeti kabangabanganwa na Yeruzalemu. Ubwo bari bavuye kuri ka gasozi ko ikibugarire hamwe Yezu yari yuririye aja mw'ijuru. Hari urugendo umuntu agenze ku munsi w'isabato. Batubwira ko hari urugendo umuntu agenze ku munsi w'isabato. Ku munsi w'isabato kera benshi ntibatambuka cyane ngo bagende urugendo rubaruhije. Byumvikana rero uko biri kose ngira ntihari kure. Hari muranunga munsi w'isabato 13 bavuga ngo bashitseyo bacaburira mu nzu yo hejuru aho bari basembereye. Ngo bashitseyo baciye binjira mu nzu yo hejuru aho bari basembereye, aho bari batsindaro. Hari Petero na Yohani, Yakobo na Andreya, Filipo na Toma, Bartolomeo na Matayo, Yakobo mwene Arufayo, Simoni umunyabwira na Yuda mwene Yakobo. Aba batumwa ba Yezu Kristo barabadondaguriye, ariko twovuga kuri ubu Yuda ngo na Yuda mwene Yakobo. Kubera ba Yuda bari babiri, hariho Yuda w'umuhemu yahemukiye Yezu Kristo aramugurisha. Urero kwanza ujya Yuda yagurishije Yezu ni mwene Sikariyoti. Uyu nawe baca bamushirako karangura, rero bakavuga ati Yuda mwene Yakobo. Ubwo rero zari ntumwa za Yezu 11 kuko ntibari bwasubirize Yuda yagurishije Yezu. Uciye ubandanya usoma woca ubona yuko basubirije ujya Yuda yahemukiye Yezu. Aha batudondaguriye intumwa 11 murantunga, intumwa 11 Yuda yari yarahemutse yaragurishije Yezu. 14 hakavuga ngo bose bari bafise umutima umwe mu kubandanya gusenga hamwe n'abagore barimwo Mariya nyina wa Yezu na bene wabo. Aleluya, amen. Bana b'Imana baratubwira ko bose bari bafise umutima umwe, basenga bashize hamwe, barira ku isahani imwe, banezerewe. Ariko baratubwira ko harimo n'abagore. Abo bagore ngo n'abagore barimwo Mariya nyina wa Yezu. Bana b'Imana, abagore barimwo nyina wa Yezu. Ubwo bajya ba Salomo bose bari kumwe, na ba Marita bose burya bari kumwe. Mariya nyina wa Yezu bamusite ko akarangura, baca baravuga ngo na bene wabo. Bene wabo nande? Bene wabo na Mariya, bene wabo na Bikira Mariya bari kumwe nabo batumwa bose bari hamwe. Bana b'Imana, aba bantu igihe bafata Yezu benshi barashwiragiye, usibye Yohani yamunambye ko, hakaba na Petero yari yagerageje kumunamba ko mugabo rukambye akamwihakana. Kandi nubwo Petero yihakanye Yezu, Petero yarakunda Yezu cyane. Murazi ko yari yagerageje no kumugwanira, Yezu akaba ari wamubuza ati Petero ibyo urimo sibyo.
ubwo rero urumva Petero yari yacitse intege, ngira yavuga ati none ko yase ko ndamugwanira, yabona ko ibintu byari byakomeye. Imana iduhe gutahura cyane, kandi Yezu yamubonyemo ikintu gikomeye, kuko urazi ko yamubwiye ati wewe nzokubaka ko ekleziya yanje n'ingabo za shitani ntizishobora kuzonyiganyiza ngo ziyisambure. Cyo gituma mubona imivumba, imikuba, imiyaga, tsunami bizungagiza, ariko ekleziya ntishobora gusenyuka. Naho izosigaramwo abantu 10 bazoguma bari ihagaze, kuko Yezu yari yivuze ku ijambo rikomeye, ekleziya ni ya Yezu Kristo, si y'umuntu runaka, si y'idini runaka yidumbukije ngo nje muraho bya oya. Zizazi bantu nyene baza bariyomora ko kwa kundi muguma mubibona, mugabo ija ahubwo uwo muhinga n'uwoza yisengera ijoro n'umutaga, kandi ntuyihemukire, ntuyihemukire, kuko Imana iduhe kubitahura cyane. Rero hakabamo rero n'abo badamu ngo Mariya nyina wa Yezu, babandi baza baravuga ngo Mariya nyina wa Yezu n'umugore nk'abandi, umugore nk'abandi bana b'Imana. Ngo harimo n'abagore bamwe barimo nyina wa Yezu, Mariya nyina wa Yezu, ngo na bene wabo, ariko ntabwo ari bene wabo na Yezu, ni bene wabo na Bikira Mariya. Bari kumwe bo mu miryango ba Elizabeti, bose hajya burya bari kumwe. Ubwo rero baciye bari barindiriye mutima mweranda, bagiye muri iyo nzu yo hejuru aho bari basembereye abana b'Imana, babahaye aho bigumira, babyina intsinzi. Yari intsinzi idasanzwe. Abana b'Imana babonye Yezu avuyemo akaduga, bamubona baravuga ati uko byogenda kose igihe tutazi natwe azoza kutujyana. Rero ni iby'agaciro, twese turarindiriye umwanya uwo ari wo wose Umukama Yezu azokubita inzamba. Abiteguye duce tugenda. Uriteguye? Dukomeze twitegurire Umukama Yezu. Umukama Yezu rero abahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Tubandanye twishimira intsinzi ya Yezu Kristo, yurira mw'ijuru rya Yezu Kristo. Dutegereje mutima mweranda, dusaba Umukama Yezu azoduhe mutima mweranda. Ni waba utamufise canke waramuhawe ukaba umufata nabi, canke rega umuntu wese ashobora kuba amufise ariko amufata nabi, twige kubungabunga mutima mweranda, kumuhamagara. Ingoma na mutima mweranda wuzuza imitima y'abakwemera, twige kumuhamagara abe muri twebwe, natwe tube muri we. Umukama Imana abahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.